Ndiniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambuwe mu mwanyi wa Isange TV umuntu yaca kuri Rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko ndaguhaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambu mu mwanyi wa Isange TV umuntu yaca kuri Rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko kandi biba byakorewe amatohoza. Ndaguhaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri iyi saha na makuru menshi cyane namakuru ari buze kugaruka ku ngingo nkuru zitandukanye turaza kunyarukira muri politike mu migenderanire mu gateka kazi na muntu makungu mwiperereza ndetse na makuru yose ariko ravugwa mu bisata bitandukanye turaza kunyarukirayo tuyabandanye tuyabatorokaniriza ku buryo bw'idonido. Ndaguhaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri iyi saha na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mugihe muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo intambara ibandanya ifata indi sura na cane umugwi wa M23 ugatera ufata ibice bitandukanye muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri ubu ngubu bemeze nabi mu bice bitandukanye na cane mu okiyaya ca Rusizi aho ku mupaka rero ugabura igihugu c'u Burundi ndetse na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri ubu ngubu amasase yazindutse aravugwa zikaba ari ingwano rero zavyutse zirahuza abasirikare b'u Burundi ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ushaka kujabuka mu gihugu c'u Burundi. Amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu ngubu muri kuri aya masaha umugwi wa M23 waramutse usakiranya n'igisirikare c'u Burundi FDNB aho rero kuri ubu abasirikare batatu bo mu ngabo z'u Burundi FDNB basize ubuzima mu migwano iri kirahuza izi mpande zombi. Ibi kandi biruko mu gihe kandi n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara bivuga kuri ubu ngubu wamaze kujabuka washitse mu ntara ya Cibitoke ndetse ngo kuri ubu ngubu ngo washitse mu ikambi y'impunzi z'abakongomani ziri ngaha mu Cibitoke. Ibara riraguye rero mu Cibitoke intambara isubiye kwaduka umugwi witwaje ibigwanisho wajabutse washitse mu Burundi. Amakuru duhawe n'amasoko yacu rero kuri ubu ngubu abanyagihugu barafise ubwoba ntangere uko bariko barabona abasirikare bama barakizura ngaha muri iyi ntara ya Cibitoke nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Ibi kandi ibiruko mu gihe Republika y'u Burundi yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo baje gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Bikandi nanone biruko mu gihe umugwi wa M23 mu minsi iheze watangaje ko ngo utazokwemera kujya mu biganiro na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu gihe utarafata Uvira ndetse ngo ugaca unajabuka ugafata umugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura. Ico gihe ubwo umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wasohoraga iryo tangazo ko wamaganiye kure ingingo yo kujya mu biganiro na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye aciye ava mu gacerere avuga ko mu gihe umugwi wa M23 uzoba ujabutse ugaca ushika mu Burundi ugafata umugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura ntabwo bizokwitwa ko ari umugwi wa M23 uzoba ubikoze ahubwo ngo bizokwitwa ko ari u Rwanda ruzoba rufashe cyangwa se ngo ruzoba ruteye u Burundi. Yaciye kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nyene ubwo yagiranaga ikiganiro n'umumenyesha makuru wa radio BBC gahuza miryango ivugira irondere nawe yaciye amenyesha ko ngo mu gihe umugwi wa M23 uzoba ufashe Bujumbura ngo leta y'u Burundi nayo izoca ifata umugwa mukuru wa politike w'u Rwanda i Kigali aho yavuze ko ngo bazonyura mu ntara ya Kirundo bagaca bajabuka bagafata umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda ariwo Kigali. Ivyo rero biragaragaza ko umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini utifashe neza na cane aho ibihugu bibanyi biba vyumva ko vyobandanya bishoza intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye yamye aravuga cane ko afite umugambi wo gutera u Rwanda aho yavuga ko azotera u Rwanda yifadikanyije na mugenzi we wa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Ichilombo. Ni ibintu rero vyamye biravugwa ko cane n'abatari bakeyi haba mu Burundi haba ndetse no mu makungu barabira hafi ibyo ngaha mu karere k'ibiyaga binini.
Kuri ubu rero amatwa dusumira nuko mu ntara ya Cibitoke ibara risubiriye kugwa, abasirikare batatu b'u Burundi bakaba baguye mu gitero bivuga ko co bacigabwe n'umugwi witwaje ibigwanisho. Mu yandi makuru kandi ikigo ca tuyarukiye kubiko biravugwa angaha mu Burundi nuko mu Burundi hariko haravugwa ko hoba harangwa igiturire nk'uko bigaragara ku byasohowe n'ikigo kibijejwe Transparency International. Hari kwibazwa rero icokorwa ngo igiturire iki igabanywe gituzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uburundi bugira ubwa 48 ku bihugu 54 bigize umugabane wa Afrika hamwe ndetse n'ubwa 168 ku bihugu 180 vy'isi yose birwanya igiturire ngo ku rutonde rwasohowe n'ikigo mpuzamakungu kiraba ibyo gukorera mu muco no kurwanya igiturire Transparency International mu mwaka wa 2024. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme rihamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo. Ivyo biracafuza ishusho y'igihugu ngo kuko biboneka ko n'uyu munsi Uburundi bukirabwa nk'igihugu kirya cane igiturire muri Afrika ndetse no kw'isi yose. Ivyo rero ngo bikaba biva ku bintu byinshi bikurikira bitandukanye nk'uko byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rya Parseme ku igenekerezo ya 31 Ntwarante 2025, aho rero avuga ko bimwe bivugwa ari ibi bikurikira: ica mbere inyuruzwa ry'amatungo y'igihugu, ica kabiri amasoko atangwa atamategeko yisunzwe ngo habe amahiganwa kuri benshi, ica gatatu ibikoresho vya leta bikoreshwa uko abantu bishakiye, ica kane amafaranga atozwa gutyo ngo nyene hamwe n'abayeza ngo ntibamenyekane kwarayibwe bizwi nka blanchiment de capitaux. Amadosiye akakaye y'ubusuma agenda uko ataco avuzwe ko nka Brage, Kajeke, Manda ndetse n'ahandi. Amafaranga y'ubutare atigera amenyekana aho yaciye kandi bushoka. Ikindi kandi cyangwa se icindwi akavuga ko abaronka amadevize ariko ngo ntibayakoreshe ivyo yagenewe hamwe ndetse n'inyuruzwa ry'igitoro. Ariko ariko ngo nubwo biruko ishiramwe Parseme rirashima ko haherutse ngo gushirwa ko umugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire Stratégie nationale de lutte contre la corruption. Faustin Ndikumana agasaba ko uwo mugambi wozanana inguvu nyinshi cyane kandi shasha ngo zishingiye ku kugira inzego zikomeye, guhindura amategeko cadre legale, ubutungane ngo bukamenya ko bukomeye nka haute cour de justice icira imanza abantu bose atawuvuyemwo hamwe ndetse no kuba ari umugwi uhurikiwemo n'abarundi bose mu mice itandukanye. Mu yandi makuru n'ubundi tunyarukiye mu ntara ya Cibitoke ahari impunzi z'abakongomani. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye aherekejwe n'abashikiranganji babiri, uwo gushigikirana ndetse n'uw'amagara y'abantu ndetse n'abandi bubahwa batandukanye, akaba yagendeye kuri uyu wa mbere Ndemukiza 2025 impunzi z'abakongomani zashikiye kuri zone Cibitoke ya komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Mwijambo yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko yaraje ngo kuraba uko babayeko kandi ko ataje iminwe misa ko ngo bafadikanyije na fondasiyo umugira neza yabazaniye ifashanyo y'ibifungurwa agezwe n'itoni 3 z'umuceri, amakarato 75 y'ivyamwa bitanga inguvu byavuye muri Aziya, amakarato 20 y'ibisuguti hamwe ndetse n'amakarato 100 y'imitobe y'abana ya Go French.
yaboneyeho kandi kubaremesha ngo guhunga arabizi ko ngo bitoroshe kandi koko n'abarundi nawe nyene arimwo bazi ko inzara yo mu buhungiro ico arico ariko ko ngo kubasa ariko kandi akaba ariko arabasaba usabikanya neza ngo utwo barose. Yahamagariye kandi abandi barundi ngo kuba hafi izo mpunzi ziva mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo ntibabasonzane ngo kandi bari mu gihugu kirimwo ivyo kurya. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yabemereye ko ngo azogaruka uko baraba imbere yuko abandanya kugarukira no ku mpunzi z'abarundi zahunze imyuzurira yo mu Gatumba. Uwoserukira izo mpunzi z'abakongomani mu Cibitoke Eric Musemani nawe kandi yashimiye iyo fashanyo y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Yongeye kandi anashimira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yemeye ngo ko abakongomani bahungira mu gihugu c'u Burundi cane cane mu ntara ya Cibitoke. Reka rero ndabashimire mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Munesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Niteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Munesha kuri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero ndabashimire mwese mwadukurikiraga muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi nk'abari mu ntara zitandukanye isagara bitandukanye n'amazone atandukanye mubandanye mugira ibe byiza mukore sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza 5 kuri 5.